Yesu nashimwe. Amen. Abaramukije amahoro ya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Abari hariya mu giti ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu mwami wacu. Twagomba kuraba ijambo ry'Imana ariko tutarasoma ijambo ry'Imana muri aya mahinga birashize twari twagiye kuramutsa mutama wacu Mwungere Samuel ndibwe ko hanyuma yaratumye intasho none rero muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kandi n'ahafise amagara make arahagarariye igikorwa c'Imana hariya. Turashimira Imana ivyo ariko arakora naho abikora mu bihe bitoroshe ariko umubiri urafise intege nke ariko impwemu ni nzima. Yaratumye ijambo rero dusoma hariya mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto 15 umurongo wa 57 na 58 havuga ngo ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data nkunda mukomere ntimunyiganyige murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. N'iri jambo yatumye twari mu ishengero i Montreal kandi abantu b'i Montreal igihe yarisoma baragoroye amaboko ngo bararamukije ishengero rivyeyi none mwakire intasho zabo. Kandi hanyuma twarahavuye dushika ni Ottawa nabo barabaramutse. Tugomba rero turabe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryadukoranije Matayo 28 umurongo wa 11. Dusome uyu murongo. Bahera abararirizi bakigenda bamwe bo muri babarinzi baja mu gisagara babwira abahereza bakuru ibyabaye byose. Nabo bakoranira hamwe n'abashingantahe baja inama bahera abo basoda amahera ngahe bati muze muvuge muti abigishwa biwe baje mw'ijoro baramutwibana dusinziriye. Icegera ca Kaisari nicaramuka kivyumvise tuzomuhwamika namwe tuzobakiza amagorwa. Babira y'amahera bagira nk'uko bohejwe kandi iryo jambo ryandagara mu Bayuda na bugingo n'ubu. Dusubire mu gice ca 27 aho hakurya inyuma duhere hajya kuri 62 kuko amajambo yo kuzuka aravugwa akabandanya asubirwamo n'ibihe byose byo kwiyerekana kugeza ku munsi wa Pentekote. Hano rero havuga ngo bukeye bwaho ni wa munsi wakurikira wo kwitegurira wo kwitegura abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranira kwa Pilato. Baramubwira bati mugenzi twibutse yuko wa muhumvyi akiriho yagize iminsi 3 ishize azozuka. Nuko nugere barinde imva yiwe cane gushitsa ku munsi ugira 3 kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba bakabwira abantu ngo yazutse mu bapfuye. Maze ubuhumvyi bwo hanyuma bwa nyuma bworuta ubwa mbere. Pilato arababwira atabarinzi ngabo nimubajane muyirindishirize uko mubuze. Nuko baragenda barindisha imva cakibuye bagihoma kwishashara bahidoma kw'ikimenyetso
aba barinzi babona. Nagira tuzigurura inyuma 27 umurongo wa 19 na 20 muri ico gitabo nyene ca Matayo. Acicaye ku ntebe y'imanza, umugore wiwe amutumako ati ntihagire ico ugira uwo mugororotsi, kuko naraye ndose mbona mbabazwa byinshi kubwiwe. Ariko abaherezi bakuru n'abashingantahe boje ishengero ngo rimusabe Baraba yicishe nde. Dusome Yohana. Nta bindi tuza gusoma kandi nibyo nyine. Yohana igice 8 dusome umurongo wa 31. Duce dusoma tugeze hepfo gatoya. Avuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje by'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwitegera. Baramwishura bati turi urubyaro rwa Aburahamu, ntaho twigeze kujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwitegera? N'aya majambo ngomba ko tuvugana uyu munsi mu ncamake. Tugomba kuvugana ku bantu bakeya kandi mu majambo makeya. Igihe Yesu yabambwa canke aho bamufata, vyari bivuye ku bikorwa yakoze vyo gukiza abantu, vyo kugirira abantu neza, ibitangaza n'ibimenyetso, kuzura n'abapfuye, mbere yarazuye na Lazaro. Ivyo rero idini ry'abayuda ryariho, idini ry'igihugu, ntiryigeze rikora igitangaza na kimwe muri ivyo. Abayuda ntibigeze bakora igitangaza na kimwe cyo gukiza umuntu, canke cyo kuzura uwapfuye, canke cyo kwirukana impwemu mbimbubana. Hanyuma rero ikibazo cari iki? None uwo muntu akora ivyo ninde? Ninde akora ivyo? Ati ni Yesu, umuhungu wa Mariya na Yosefu. Ati ntibikunda. Umuhungu wa Mariya na Yosefu ntashobora gukora ibitangaza nk'ivyo. Icambere ho nimusome mu byagezwe murabe, nta muntu akorera Imana wo muri twebwe abaherezi n'abaherezi bakuru yigeze ava hariya. Muri ico gihe abigishwa barahura baraganira bati nabonye Yesu umwe abavugishwa n'Imana bavuga, kandi ni mwene ntuze. Undi aramubara ati reka sha, wewe aho wasomeye mu byanditswe urabona hari abavugishwa n'Imana bava hariya. Ico rero abayuda cababereye nk'igisika kinini cane. Igihe bari bamufashe bamushikanye kwa Pilato, Pilato yicaye ku ntebe y'imanza nk'umuntu mukuru yaserukira umwami w'abami w'i Roma, ariko aramusamisha. Ingabo zahagaze harya, umupagani umugore wiwe muka Pilato Imana iramwihishurira umugambi w'Imana n'umupagani areba.
ati wa mugabo ndazi ko waciye imanza nyinshi n'imanza zo gupfa uhora uzica ntihagire umuntu uwo muntu w'umugororozi n'umugororozi ntihagire icyo umugira kuko naraye ndose mbabazwa cyane kubw'uwo mugororozi. Hepfo sinzi ko Pilato yabibariye abantu ntabyo mbona Bibiliya ntabyivuga. Mugabo Pilato atangura kuzangaza mbega uyu Kristo ndamugirente hariya nasabye abaherezi n'abo bakuru n'abashingantahe bari boheje ishengero ati mwebwe mugume muyongora gusa muvuga muti nabange nahaza kuvuga amajambo yandi ntihagire ikintu mwishure muti nabange. Arababaza ati yakoze iki ariko uyu mwami wanyu yakoze iki? Inyishu nimwe gusa nabange. Tugomba tuganire kuntega amatwi inkorora irate bice nagahaterera kari kafatengana kandi sinza kurenza mwabapasitori aho mwicaye imbere ntimugire ngo ubupasitori bwabapfuye yaba mwicaye hasi yaba mwicaye hejuru icyangombwa tuzopfe kurengukana agatwe kacu imbere y'Imana. Nta bindi byose bizosigara munsi y'izuba ntibizorengana ibicu. Munyumvirize rero aha hantu muri iyi minsi maze iminsi ndahiga ni nk'uku bogira abantu babiri ngaho baje muri mwebwe hanyuma rero bakaba batanzwe n'aba bari hano imbere. Reka tuvuge ko aba ari abaherezi bakuru n'abashingantahe none se bo barongoye ibishengero by'Ubujumbura baguhagurukiye gashaka ntiwogenda uhakuye agatwe ngaho nzi kuravugishwa no kuvugishwa kwawe ntibokumva ati muze kuvuga muti mwebwe uko bariya naho ujya muntu avuga mwebwe muze murishura muti nabambwe ukagenda utabambwe ndakurahiye. Reka tugende ndakunda umugambi w'Imana. Haragera aho bamufata baramubamba Yesu arabareka baramubamba mugabo Imana ikazirerekana akantu gato kugira ngo batebe batahura ibyaribyo ariko umusaraba ari hejuru arabona ko ibintu bigira birangira ari hejuru kuko yaramanitse. Hariho n'umwambuzi umwe hano n'umwambuzi hariya abo bambuzi batangura kuvuga bati wa mugabo twarakumvise uvuga wavuze kuzonazuka wavuze none aha ni wokora akantu kugira ngo tuve kuri uyu musaraba aho twagisereka yega birakomeye. Ubundi aramubarira tumviriza rero sha yari yamwumvise mu isamba ryewe wewe no kubaha Imana kuyubaha twebwe turishuye ibyo twakoze ariko we nta cyaha yakoze. Urumva aravuga yarazi ko bitazoherera. Yesu uraheza uzunyibuka aho uzozera mu bwami bwawe. Yarihanye atakarisi arasabira agatwe kiwe. Yesu uti si bya kera iby'uyu munsi nyine uyu munsi urabana nanje muri paradisi. Si bya kera n'iby'uyu munsi. Aha harafashije hanyuma harakoreka ikindi kintu. Igihe nashikari i Canada harabaye ubwira kabiri sinzi bw'iminota mikeyi sinzi ko ino bwabaye abantu nasanze bari mu munsi mukuru ngo bagomba bahaye abanyeshuri amarori ngo ntibaze guhumba ntibaraba ubwira kabiri usanga abantu bose umwengo warifise umunsi mukuru wo kuraba ubwira kabiri. Twari munsi aho twari jewe sinasohotse none ubwira kabiri buje ko ndamubuza naho hoba haje ati rimwe kabiri gatatu abari mwese mugira mupfe ntawe ubibuza. Araraba hahe tuzubona harishimye mugabo haheze umwanya hasubira uko hari none aya marori yose
baguriye abanyeshuri bakagurira abana ngo ntibahume, none aya mahera yose bitamaze n'isaha nagira ngo biramara n'umunsi. Abantu bameze uko nyine, ariko reka turaba ubwira kabiri murakorana aho babambiye inkozi z'ikibi, habwira kabiri bwakoranye. Ikirere kiramenya ko nyene isi n'ijuru ari ku musaraba. Isi iratinya irahinda agashitsi kuko yari yiteguye kwakira nyene ijuru n'isi. Hanyuma atangura gusenga, arabanza aravuga amajambo menshi, ariko arasenga ati data niki kikumpebesheje. Urugamba rwari rushushe hariya. Hanyuma baramucumbitsa icumu mu rubavu baraba, kuko ngo amaze kuvuga ivyo umutima waciye guca. Abantu bo muri iyi minsi iyo hapfuye umuntu mukuru hariho akantu baba bavuga ngo umutima wahagaze. Umuntu wese muri twebwe hazopfira umutima uzohagarara. Jewe sindi muganga, yego umutima utarahagarara n'uburaza. None barinda kuvuga ngo umutima wangu wahagaze, twese umutima uzohagarara. Kireka wewe uzokwiyura, ariko ko Bibiliya ivuga ngo mwese muzopfa, bose bazopfa, biranditswa. Ivyo nta kibazo, ariko reka tugende. Baramuhana, barashira mu kinogo. Mumva ya Yosefu yari yarayimbiye. Yosefu yari umutunzi, yarategura imva yiwe aho bazomuhana. Hanyuma arahava arayitanga, arayimpaha kugira ngo ivyanditswe bishike ngo yaharuranywe n'abanyabyaha, ahabwa mu mva y'umutunzi. Reka tubandanye gatoya, turamushize mu kinogo, ariko yaravuze ko azozuka naho batavyemera, kuko bari barabonye ingene yazuye, bazana ingene yakoze ibitangaza. Uyu mugabo no kwigwanika azohava azuka, atuzukane, canke abigishwa biwe bamwibe bavuge ngo yazuze. Asubira ku waciye urubanza. Waciye urubanza Pilato yavuga bakekeza ati duha abasoda kugira ngo niyazuka nibamwiba ntibavuge ngo yarazuze. Pilato yavuga ngo abarinzi ngabo, imva muyirindishirize uko mugomba kose, ngabo kwabo. Hanyuma rero ngomba ndakubarire rero, naho hoba hariho abarinzi, nta murinzi arusha gukomeza Imana. Usomye mu gitabo muri bike mpamvya, ndamaze kubona abantu bakomeye bari bafise abarinzi bakomeye, bakaba bambura babafise, bakaba bambura. Sivuze ngo ntibabagendanire, Bibiliya yanje mbarira ngo abo kubaha mububahe, turabubaha mwebwe mufise abarinzi. Imana ibabagwirize mugire benshi, ariko ifirimbi ivuze tutakwenda. Hanyuma bararinda, sinzi ko urabona abasoda b'abaroma ku bicapu bari bambaye ibintu bitinyitse n'ibintu mengo n'amabutura, ahandi ukamengo n'amajipo n'inkota zikomeye, ngira ngo baraye bataguhetse. Ariko umukuru ntiyiyugururira, baramugururira, kuko umumarayika yamanutse avuye mw'ijuru, niko abasoda bavuze, adushira mu gatengo tumera nk'abapfuye, yugurura ikibuye acicarako. Hanyuma ivyakurikiye, ega yazuze. Ndakubarire rero, erega bagiye gutanga raporo aza yagiye, akiri aho bari kubaho, ntibari bakirambaraye. Ebagabo, naho twicaye ngaha tuzofungwa, amaherezo yacu
amagorwa n'umuntu agendanira umuntu. Iyo bagutwaye shoho tugendanira ibahati nasibu urinjira umunyororo cyangwa kuva mu kazi, kuko bavuga ngo bamugutwaye urihe, wamugwaniye gute, byagenze gute, hariho amategeko. Eba tugende kuvuga, barashika rero kuvuga niho ngomba gushika. Banyakubahwa, wa muntu yatuzuka ate yazuze ati hora barababarira terega hari ibyo mutazi, nuko mutabonye manifestation zabayeho ingene byagenze, niyo mpamvu muvuga marayika yaramanutse tugwa hasi twabuze icyo dukora arazuka ntituzi niyo yagiye. Uwo mumarayika none mwamubonye? Bibiliya ntibivuga icyo kibazo, nibyo mvuze jewe. Umuntu ariko arabazwa n'abamukurira. Hora ibyo muri ko muradusambisha, menya gusa ko yazurutse. Hora tuzobaha amahera angahe? Menshi. Hora none ko bahoze twabimenye gute? Muri mwebwe ninde yari Yerusalemu? Yesu yarazutse? Yesu yarazutse? Kandi n'umwami. Bavyemera batavyemera, Yesu yarazutse. Ariko amahera barayariye. Muntunge basirikare n'abapolisi muri hano imbere, barishimwe ni muri ngabo z'igihugu, kandi mu mategeko masi no gukingira abantu bose bari ngaha, kandi ni byiza. Nta igihugu ihanga ritagira ingabo ntariri, kuko base bariteye rirabura bari Rwanda. Hari gisata gikuru ku isi cyitwa ONU, harimo inzego zishinzwe umutekano, kugarukana amahoro, kugarukira abari mwirinde ry'inzara n'ibiza n'ibintu byinshi. Ariko ngomba mvuge ko gisi ishinzwe kugarukana amahoro n'umutekano, kuko kirimo ingabo. Natwe ngabe iwacu ntibahora baza kuzana amahoro hariya, n'ejo bazogendereka. None tweho abo muri Afurika y'Epfo, muri Nepal bahe ntibaje kudutabara ino. None turatekana, Afurika iratekana, Somalia intambara irahe. Ariko reka tuze turagendayo, muze muragenda muronke icyo muzana, dukorere Imana, kuko Bibiliya yacu imbarira ngo intambara zizorenda zishika kw'iherezo. Kubera iki? Sekibara cariho, sekibara cariho. Reka rero twumva twinjire muri Yohana rero. Ivyo byose abayuda basa n'abantu bahumishijwe amaso n'icyo bari. Turabayuda ubwoko bw'Imana, turabayuda urubyaro rwa Aburahamu, turabayuda abantu bafise amasezerano azokwamaho. Ihanga rimwe mw'isi rifise Imana, kandi harimo imigwi ikomeye y'abafarisayo n'abasadukayo bazi neza gusubiramo ibyagezwe bya Mose, hamwe bakabihindura bagahinyanyura kugira ngo bitumberane n'ibyo bashaka. Mu Burundi ubu barahinduye Bibiliya nshasha, iyi y'ikirundi si amajambo yose, bahinduye amajambo agoye. Hari amajambo muri generasiyo iriko irarengana muri iki gihe twavutse bavuga ba nyogokuru na ba data, hari amajambo bavuga y'ikirundi. Mugabo muri iki gihe kuko ikizungu n'amajambere biriko biraza, iyo uvuze ayo majambo abana baca babona
kuko ntibigeze babyumva. Barahinduye rero aya majambo kugira ngo amere neza, kugira ngo ikirundi cyorohe mu matwi. Abafarisayo bari bafise icyo gikorwa cyo guhinyanyura neza ibijanye n'ivyagezwe vy'Imana. Urumva abo bantu bari bakomeye, bari bafise inama rero nkuru y'igihugu y'idini bita Sanedre, canke inama nkuru y'idini igizwe n'abantu 71, kandi uwo muntu agira 71 yaba ari umuhereze mukuru ariho muri ico gihe. Ubonye ugiye imbere yayo ukarokoka wabura umugabo. Sinoyigereranya n'inama nkuru y'abapentekote, nayo nyene ntiyoroshe, ariko yari inama nkuru y'abayuda. Iyo nama yari ikomeye, niyo erega niyo yari yaneguza imbere Yesu. Ariko rero ngomba ndakwibutse ingene Yesu yari yarabigishije abo bantu nyene bakuru. Mwabagabo, murabana banje nyakuri, murabigishwa banje nyakuri, nimwashitsa ivy'ijambo ryanje rivuga, kandi nimwabishitsa muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Tuve ntimwumva ntitwamye tuvuga ko ataciza kakabari. Ntiyamenye ko turi uruvyaro rwa Aburahamu. Igituma bivuga ntiyamenye abo turi bo twebwe. Ni nkaho bovuga ati twebwe ntiturinda kwihana, turi uruvyaro rwa Aburahamu. Ntatuzi twebwe. Hari igihe kimwe ahanye mu rusengero, hari kera haraheze iminsi, sinibuka umwaka neza, ariko abaraha muri ico gihe mvuze muca mwibuka icabaye. Hariho World Relief hariya, hari umuntu yari yavuze ko agomba kwangaja abantu mu abakozi tumutangarize mu ishengero, abantu bazoze gukora ikibazo abahakazi. Hanyuma rero twaranditse ivyete, kandi umwungere wacu yari yagiye mu rugendo. Twaranditse ivyete, ngaha ndasinya ivyete, ndahanga no guturika amabavu vy'abaja kurondera akazi. Ariko ntabwo wibaza ko abo nasinyiye aribo baronse akazi. Abakarose barakaronse. Mugabo ngomba mvuge umuntu umwe yaje kundonderako icenda, umwe gusa, kandi yari umukobwa mutoya. Naratangaye ico gihe. Sebasengera aravyibuka tugeze imbere y'urusengero rwe, araza toya, twebwe turahandikiye tuwo twabatije cyangwa umuntu tuzi. Wewe rero ukagomba ko tuguhice tuzogenda iwanyu bagushingira intara, uco tuzanira tukwandiki cyangwa uzoco kijana. Nyamukobwa hagara imbere yanjye atadondaga, jewe urazi yomva, wamenye yomva jewe tuva heka muko sinahamenye umva he, mbega mwebwe mwicaye aho umva he, n'abapastori mbega mumva he. Hariho umugabo umwe yakorotse ava mw'ijuru, ntazosubirayo. Muramuzi? Muramuzi? Ninde? Ntazosubirayo naho yabonye ubwiza bwaho. Ariko aragwana rero hagira abo bazogumana ngaha. Abanyedini bandi bamwita Sekibi. Umviriza, abantu benshi ntimwakiriye ubutumwa bubohora bwa Yesu Kristo, mwakiriye ubutumwa bw'akaronda. Ndagufitiye iganuka, wakira ubutumwa bwa Yesu Kristo, iyo wumva nta rugi hazokugurura iyumva. Mwabagabo, murakorera Kristo ntimukorere iyo mumva, murakorera Kristo iyo mumva. N'abantu babi bari ku rugendo rudasa. Umwe yari umwarimu afise abanyeshuri cyangwa abigishwa biwe ari ku rugendo, ashitse ahantu mu mayira abiri, aricara aravuga ati n'abigishwa banje genda gusuma, nanje ngumya.
bugufi bwo kuja kuzana amazi kandi abo murabazi mwarabasomye. Hanyuma rero abona umuntu araje ati baje yanyotera ahera ko mbonye uje kuvoma ntagenda atampaye amazi uwo muzika. Hama rero bararabana barabonana, wamuntu ni wavoma uranka amazi umpa amazi yo kunywa. Uwo muntu aramwitegereza aramuraba inge ndabo y'umugabo kuko hari ikintu camubaye ko uyu mugabo yaratubwariye ko mu rwimo ahanyuna tumujana ahantu timudutabare, hariho umupasitori atubaranye. Hanyuma rero kandi ageze kure abo twari kumwe muravyibuka. Hanyuma tumuserukanye ari mu gihe kibi, baba bantu b'abapasitori twebwe tubatoye ubworo nguwo niwe bari mutuzana n'uburyo agenda urya ujya mugabo acaragira ubwoba ati basha ntibumvurira ngaha je ndagiye mu Rumonge kabisa. Niko byabaye muri ico gihe ca Yesu. Nakubonye wewe naho usaba amazi, nakumenye uri Umuyahudi kandi barakundana Abayahudi n'Abasamariya. Ndabona abantu b'Imana bahoze nimugombe muze dukundane, amaraso yatwogeje namwe kireka uwo boba barakereye intama y'iwabo gusika mukiza. Yesu yarazutse mu bapfuye n'umwami, haleluya. Udaciye muri uwo naho uzoba wamanutse uva mw'ijuru tuzoshika. Ukuri kuzobaha kwidegemvya, si kuba uruvyaro rwa Aburahamu, ni ukuri kuzobaha kwidegemvya. Murumva induru zo mu minsi y'iherezo none ntivyanditswe? Cyanditswe ko mu minsi y'iherezo abacokoranyi bazobaho, ibi bizoba n'agitangaza. Ivyo ntibisanzwe, ariko ndabafitiye iganuro. Uwe warakiriye ubutumwa buvuga ku gupfa no kuzuka k'umwana w'Imana yatumwe kuducungura. Uwe warakiriye Yesu nk'umwana w'Imana, ivyo bizogufasha kugurura ijuru. Icuri ntaco bizogufasha na gatoya. Iyo ngiye hariya mu bubwiriza ndazi abantu benshi muriko murafata ivyo ndiko ndavuga, nza narativye utazi kwandika mwese ko mungana mugombe mwandike, ariko ndagufitiye iganuke, ndagufitiye iganuke uyu munsi. Ube warakiriye ubutumwa bwiza atari ubutumwa bwiyumva. Iyo ngiyo mu bubwiriza twaba tubipfa n'aba bapasitori baca bavuga ngo umwungere w'ishengero yaje, umuvyeyi yaje, muhaguruke. Hanyuma rero hariho ibica biza mu muntu iyo baba bamuhagurukira ugaca wumva kurikiye, nutashikayo ivyo bizoherera munsi y'izuba. Ivyo nivyo bitera amanyamabanga. Wampangaye jewe, si ivyo bahangaye Kristo ku musaraba. Wewe nde? Umva ndagufitiye iganuke, ube warakiriye ijambo ry'Imana, ube warizeye Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, ariko ivyo vy'iwanyu vy'akaronda navyo bizogufasha. Yesu yarakunda abantu bose, arengana ivy'Abasamariya n'Abayahudi, aravuga tumva iyo umenye ugusabye amazi nawe wari kumusaba amazi y'ubugingo, timbarira woyavomesha iki nanjye kivomesha, tumva yampe none arateba arahoroha. Oya genda uzanire umugabo ndaguha muri babiri. Ega nta mugabo mbwira, ego kwihana kwari kubaye. Acashira umubindi hasi. Ubu rero ko ndamubonye uko ndamubona uyu muntu wewe uvugishwa n'Imana nakumenye ubu rero. Urumva nukuvuga iyo umuntu yizeye ijambo ry'Imana birarengana karonda, bikarengana intara, bikarengana amoko, umuntu
aca yiruka mu gisagara ati ngo muraba umuntu ambariye ibyaha byose nakoze nyaruka wino abasamariya baca baraza basanga inkuru n'inkuke barakizwa. Amen. Ngo dukizwe mugabo, we wa mugabo ngo dukizwe. Ewe mushiki wanje ngo dukizwe. Ibyo bintu twaroyemo ntacyo bizotumarira. Nitete bene data Gilbert yarantumiye n'ubwa mbere nari nkandagiye muri Rutovu ulifanya mzuri ndugu yangu, kandi ndyamye hariya mu gitobo ubu narumvise ko bunguruje bigaca bigenda ntibaza barunguruza rwose ni byiza, sinibaza ko hari icyo utakubwirira kibi reka njyanye mu nzu i Nyakarambo numva ko ndi mu ishengero rya Pentecote, njyanye mu nzu hariya mu Kavumvu numva ko ndi mu ishengero rya Pentecote, ariko ubu imvugo iri hano abahereza bakuru bose ishengero ngo n'abamwe mama we Yesu yarazose ariko sinzi ubutumwa wakiriye ubwari bwo. Hari abaririmbyi baririmbye ngo iminsi irabaheranye. Ewe Petero, Satani yabasabye babagosore nk'ingano, ariko wowe nagusengeye ngo kwizera kwawe ntiguhere, niwamara kurama uzoremeshe bagenzi bawe. Naho wandika naho uyongora ukuri kwa Bibiliya kuzokwama ari ukuri, ivyirabura bizokwama vyirabura, ivyera bizokwama vyera, nutihana kiredomira kururere kunama imbere y'Imana, kunama imbere y'Imana. Namba hari umuntu umwe gusa agomba ko tumusengera Kristo waruvyemeye, umwe gusa naho batoba benshi, kuko iri juru tujamo umuntu azorijamo ku gatwe kiwe ntazorijamo kubera se canke se wawe. Naho boba hanze banyumvise kazi turakurorera nta gahato umutima wawe uvuga iki, mpembe yaravuga iki mu mutima wawe. Bakozi b'Imana ndabasabe muhaguruke, abandi bavuga butumwa mube nk'ababisa baze, abandi mwururuke mubafashe. Tugomba dusenge Imana, dusenge Imana, dusenge Imana, dusenge Imana. Ntihagire umukozi w'Imana w'umushomeri mubafasha. Mubafasha twasenge. Hanyuma nihuzura upfumumesa urapfukama kugeza. Ese nzamba yovuga isanga watunganye. Erega watsinzwe. Naho woba imbere yawe wacho gupfuka none ko wakomeretse none ubigire gute, kandi umutima wawe ntushobora kubesha. Ni itara ry'Imana ryashizwe muri wewe ngo ryame rikwagiriza, ibike ivyo riko urakora n'ivyo riko uravuga, rifotore kugira dusenge Imana, ariko dusabe bashishikare kubafasha abandi bapfuka muho bageze. Ego nagomba nsabe Pasteur Aster ubanza urengane no urasubira kumufasha usenga Imana. Mwami Imana yacu, Data wa twese, umuvyeyi wacu mwiza, ngeni imbabazi, wuzuye imbabazi uteba kuraka, kandi ico twifuriza nuko tumenya ukuri kwawe, kandi uko kuri ko guca umuntu kwidegembya, kandi
bapfukamye turagushima Yesu ko wabambwe kugira ngo natwe tubone guharwa ibyaha. Aba bantu mwami bapfukamye imbere yawe bihanye baciye bugufi mwami bagaye ibyo bagendeyemo, ibyo bavuze, ibyo bakoze, inyifato bagize bidahesha icyubahiro Imana. Bababarire nyakubahwa, bababarire uri umunyembabazi. turagushima Yesu wazutse ukazuka ufite intsinzi ku cyaha n'urupfu. warazutse 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 kugira ngo turonke ubugingo, naho byagombye guhishwa, naho byagombye guhogwa, ariko warazutse kugira ngo iyi mitima yari mu rupfu rw'ibyaha izugwe mu buryo bw'umuhemu. Amaraso ya Yesu Kristo yayandi yaseseka ku musaraba naze yoza icyaha cyose, yihumanurira impwemu, yihumanurira imibiri, yihumanurira imitima y'aba bantu bapfukamye imbere y'umwami. wihumanurira ubwoko nyakubahwa. urakoze kubababariye, urakoze kubejeje, urakoze kukuri kwawe k'umuntu ari umunyabyaha iyo yihanye aciye bugufi akihana aronka ubugingo n'imbabazi. uko kuri kubidegemeshe guhera uno munsi, amahoro yawe ashishikare gushwara mu mitima yawe. turagushimiye kuba babariye kubejeje kandi bahaye kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. dusaba abafise imitwaro n'ibindi bahagararaho bari tubasengere mu izina rya Yesu. usubire sabe wa mushitsi Gilbert ushika hano, iyo mitwaro yose n'indwara zose n'ubumuga byose Yesu yarabitwaye Golgotha. Haleluya. twongeye kugushimira ubuntu bwawe Yesu, twongeye kugushimira ijambo ryawe rifite ububasha, twongeye kugushimira inkomezi zawe. none rero kuri umunyabubasha, kuri umunyenkomezi, abahagurukanye indwara twumvise hamwe wari ubambwe i Golgotha, waravuze ngo vyose birarangiye. muri uko kubirangiza n'indwara zarimo, muri uko kubirangiza n'imitwaro yarimo, hari ababashwe mu buryo butari bumwe. turahamagaje ubwo bubasha bwawe, turahamagaje ubwo bushobozi bwawe, turahamagaje izo nkomezi zawe. nukiza indwara, ukirambuye ukuboko kwawe, ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke. ukirambuye ukuboko kwawe, abarwayi bakire. kandi hari abantu bafise imitwaro y'uburyo butari bumwe, ibimeze nk'imisozi bihagaze imbere yabo. mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Umunyanazareti yaba mu Golgotha, turashimusha, turashimusha, turashimusha ibimeze nk'imisozi, turashimusha ibimeze nk'ibiti by'imisukamino n'ibishimuke. amageragezwa y'uburyo butari bumwe, ibibazo by'uburyo butari bumwe ubinyisha. hari abantu bakuzana ibibazo, ubinyishu, ubabere inyishu, batahane inyishu, ibibazo byabo byishugwe. urakoze Yesu, kuraha, uraha birumvikana, uraha turakumva, bindi yavuze kwenda kumva ndarema. haleluya, haleluya. uremesha abantu mukora ibimenyetso n'ibitangaza. turagushimiye mwami, ukize, ukore nk'Imana. urakoze kuvyumva kandi ukabikora. tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. uko numvise aya majambo, Imana iduhezagire, amen.